Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira mumeze gute mumeze neza. Nshaka mbanze ndabasangize ico nokwita nk'ubutumwa canke intahe y'abarundi bari muri Arabia Saudite. Uyu mubona ni umurundikazi. Amakuru dufise yoba yagiriwe ubuntu araronka itike y'indege, ariko yagira yicwe n'inzara. Muravye neza ngaha kuri iyi video yari yatubitse uwavubi aragira ingorane zidasanzwe. Reka kwanza tube dushimire iyi agence yamurungitse kuko yaciye inyarutsa acaronka itike y'indege aciye asubira mu Burundi. Ntarasubirayo muga amakuru mfise nkitangira gukora inkuru naciye ndonka amakuru ambwira yuko itike y'indege yiwe yamaze gutabugwa. Nta vyemezo bikwiye ndaronka mugabo niba yatabuwe n'amahoro biragarukira ngaha. Vyagenze gute rero? Uwo yavuye mu Burundi araza agera muri Saudi Arabia, hanyuma ageze mu rugo ngo abana baho hantu ntibamwishimira. Birangiye rero bamwimye ivyo kurya, birangiye bafashe decision yo kumwirukana ngo ntibamukunze abana. Hano ngo mubandi basangize rero imyidogo y'umwe mu barundikazi avuga ati birababaje kubona umuntu aba ari akadeni, hanyuma aho kugira ngo bamufashe ace amafaranga yaje gukorera yari akadeni bagaca bamusubiza inyuma, kuko abarabu bo ngo bazi yuko na pasiporo aribo baba baziguriye aba bakobwa aba mama, kandi mu by'ukuri baba baziguriye. None amafaranga ya pasiporo aribwa nande? Burya mwarabazi yuko ikintu visa, itike, pasiporo azingukora bigura. Hariho hano rero muri zino audio muza kumva yuko nabo bazi yuko ibi bintu bemerewe canke bari kugurirwa amafaranga ngo arungikwa akaribwa n'aba makampuni. Ntavyo nzi neza ariko ndacabitohoza nanje, mugabo ari uko bimeze vyo biteye isoni, kuko abarabu niyo mpamvu uzosanga uhageze bashaka kwaka pasiporo kuko ngo bazi ngo nibo bayikuguriye. Ntawuzi ko mu mafaranga bagura umukozi ko nayo bashiramwo. Ivyo nukuri nzobitohoza kandi nzobizana bikwiye neza, nzobibabwira. Reka ndabubishe rero ingene uyu murundikazi yatangiye avuga atabariza uyu muntu, hanyuma birangiye tumenya amakuru atari kw'ivumbi yuko yoba sindavyemeje neza itike yiwe y'indege yasohotse, ashobora kurira indege ejo ubye hirya y'ejo agataha mu Burundi. Ndamenyeshe ko yaramaze nta n'ukwezi yari bwamare, ngo yaramaze ukwezi, yari mushasha. Umva ashasubira mu Burundi, mwumve iki gihombo namwe. Hari usanga barariye amadeni, bagurije amatongo, muvyumva gutega yemwe ku muntu bitavuyeko. Reka twumve. Ari mu bibazo bitandukanye n'ukuri kuko afise amadeni indwi zibiri. Ubu Burundi bwacu kugira usafira utanga amafaranga kugira pasiporo yawe bayishire mu basafira. Nukuri ari mu maratagira uko angana. Ubu asigaye yirirwa yifunze igitambara mu nda kubera iki? Inzara. Azi kumeseza Clorex wewe n'amaboko. Hareba namutabuye itike ngo ni gutaha, hariho umwanya n'umwanya ashobora no gutaha kuko itike y'indege bagiye jo kwitabuza. Nawe WhatsApp ngo yaheze bikakoresha yimwe. N'abantu bari bumushiremo WhatsApp ko nta carte SIM afise yino. Niho rero biriko biraturuhiriza. Kuri ofisi naho baguma bamubwira ngo tinya ngo ukore, kandi abana bamaze kuvuga ati twe ntitumukeneye, ntagende dukeneye umuzungu. Aho rero nabujaje iti jewe uyu muntu namuguze amafaranga yanje kandi ni menshi, nteza kumusubiza ntahandi hantu yokora. Akibaza yuko ari we yamuguriye pasiporo, kandi pasiporo yiwe bazoca banayiboroka. Ikigira kabiri kinatubabaza nuko uwo mubosi atazi neza yuko ico agaba kuri uwo mukozi ari itike y'indege yonyene igaragara. Aho rero niho cagaruka akatubabariza twe turacingera. Vyasaba badutunganize twebwe tuba turino, baze barabwiza ukuri bano bamabuja yuko twebwe tuzino tuje kubakorera ikintu baba batugabako ni itike y'indege yonyene igaragara. Badufate neza ce badufate nabi, bareke kuza baraduhohotera ku kibazo c'amapasiporo yacu. Minota ibiri barakuborotse, murankanye murananiranywe ngo taha iwanyu. Warondeye pasiporo uguze kurondera ubuzima, mudahuje murahuza n'abandi.
ariko ntibikunda narakuguza amahera menshi, amahera menshi sinayagiye mu mufuko we ngo ayabone, sinay'umuryango wariye. Ibintu n'ukuri biko birababaza, ari wabo bariko bararira ati mbega amadeni azishurwa gute? Iki kibazo n'ukuri turashaka yuko bona kidufasha kigatorerwa umuti. Abantu b'amashyirahamwe bakoresha ukuri bamenye yuko abo baryagagura ari bene umuryango umwe, bamenye ko ari abarundikazi b'iwabo bariko baragirira nabi, bariko baricira mu mahanga perezida w'igihugu cacu atavyazi. Kubera iki bashaka kutwicira mu mahanga kandi perezida wacu azi ko tubayeho neza, azi ko ata kibazo tugira, azi yuko hageze gutaha wagize ikibazo utaha kuri gusa ata kibazo na kimwe, azi ko gusafira ata mafaranga bisabwa kugira ngo urinde indege honyene ngo uragiye kudepoza ushire muvurira udafise umuriyoni n'ibihumbi amajana 5 abere niyo utanga. Batarakubwira ngo hakenewe ibi n'ibi, umwambaro ngo uzorya, ibintu byinshi ibyo byose ugasanga uriko uragurisha agatunguru umuvyeyi ngo ukoreshe ku mwana wawe kugira agire iki ejo nawe azogufasha. Ka gatongo kumbure niyakora kazosubiraho kandi azoshandonsa n'akandi ko kubako ndonka inyungu ya kakandi. Ariko akacashi kino ntahoje no wamumabya ngo narakwitira indege, narahuguriye pasiporo ndagusubizayo. Umuntu aba yaje guca amafaranga, yaje kurondera ubuzima bw'abana biwe, ntabwo aba yajino ngo aje kwicara ino ngo badahuje ngo ntahana. Ntigikunda nimba badahuje, niba murekuriye gukora ahandi. Abantu baba bari mu makontara nibabarekure baze barakora ahandi kuko baba bafite ibibazo bitandukanye. Bano bantu n'abantu babi, amajezi yabo nuko igihugu cabo kitarekurirwa kubakubita. Umuntu iyo bakubita akabariha amafaranga ko boca batora indero. Niyo majezi yose ko igihugu cabo kirabakingira na karimi gusa, ntibamanza biyumvire turi n'umuntu yaje kurondera ubuzima nkuko natwe twoburondeza mubo dukorana mubo tubana muri iki gihugu cacu. Nukuri abantu b'amashyirahamwe nibarabe bikubita gashi, nibarebe bikubita gashi, bareke kuduza baryagagura aho barundi ikintu. Twe ntituri impene, turafise perezida dukunda. Twe ntituri impene, ntituri hene. Nimba batsiko turi hene turungika zidakurikirana, perezida niyugara umuhora w'abaja muri Saudiya. Dutume duguma mu Burundi, dusonzere mu Burundi, tuzorima turye, tubuze aho turima tuzogenda guca ingero. Ce tuzogenda twicare imbere y'umuryango kwa perezida ati duhe ico kurya kandi azi ntawe uzotaha atariye. Hako umuntu aza gupfira ino, perezida azi ngo umuntu abayeho mu munezero, abayeho neza, ugasanga umuntu akaramisubiza kororegise ntariko ararya, ukaza wumva ngo umuntu yagwaye n'umutima, ngo yagwaye. Oya, ibi bintu batemeye n'ukuri kuza barabikoresha nk'uko perezida yabibageneye, utuma babugarira bakabugarira. Nimba ari ubudozi naciye mu kinigera akazoza kuko ni benshi baza badaciye muri ama ofisi. Uko twe turi ihene ntituri abantu, turi intungwa babashibuye, umuhereza amahera biraheza. Umuntu uramurungitse akiza kudepoza yo guheza emurese y'iciciro sigara ubona ko ari umuntu niyurira indege abaye umucafu. Ibi bintu ntabwo ari byo na gato. Ahubwo ibyo icyo kibazo nyene bisaba gishikire ministeri gitangaze, bisaba gitangaze nticugihagarikira aho nyene. Ingene abarundi kazi two dukoresha amadepase menshi kugira tugere aba barabona bakaca gufata uko yishakiye ngo ntutegereza kuguma mu rugo rwiwe abana bakwanse aragusubiza inyuma. Nibafata ingingo yuko muri kontara nimba ananiwe n'uyu nibamushanjira iyindi nzu aje gukora ahandi, bareke kuca bavuga ngo natahe. Nimba umukozi atari mwiza n'abantu dukorera ntabwo ari beza, nibareke gusinyira kuri kontara ngo uri muri kontara ngo byanse no gutaha. Ni ngombwa iki kintu n'ukuri kije hejuru kandi perezida agira ikintu akivuzeko, kuko hariho abantu benshi ngaho mu gihugu bari mu madeni bivanye n'ukuntu usafira wafashe amadeni, wagurishije utuntu, waguranye ti umwana wanje arasafiriye araronka ikintu nzoca ndakwishura, hahera iminsi 3 akaba aratashe. Ugaca usanga umuvyeyi asubiye mu ihumbi ryo kongera guhangayika birenze. Gitegerezwa kuja hejuru.
iyi ngingo bayihindure babahindurire sisiteme, bamenye yuko umukozi yaje gukora ni uburya, nimba akora adakora ategereza guhembwa, kandi bareke kumukoresha nk'aho umengo ni inka. Sisiteme uyu mukobwa akaramuka atashe pasiporo yiwe ntitegereza kuja muri sisiteme, ntigikunda Saudi iyi borokore, kuko nk'ubu agataha pasiporo yiwe ubwo nyine baca bayiboroka. Nibabwize ukuri abandamu baza gutora abakozi, bababwize ukuri iti ikintu mumenya ku mukozi ni itike y'indege gusa, aya twebwe muduha nayo aho twagize inguvu kugira ashike ngaha. Iri umumadamu ati naramurondereye impapuro zo kw'ikomine, naramurondereye buri kimwe ivyo yari ari mu kigo, yani n'impuzu utekera azi vyose kare wabikugurira, n'ivyo nimba uhamara amezi 3 hamara amezi 5 mu kigo azi kare we yabigukoreye. Nibahindura ingingo, ivyo biturire vyabo baze barabirya, ariko bashikane isezerano ryo kudahemukira umukozi. Nibamukurikirane, bahejeje kumukurikirana agize ikibazo, nimba uwo mabuja atari mwiza bamushangira iyindi nzu, ananiwe n'inzu 3 bamusubize iwabo, cavuga ati uyu muntu ntagariwe. Inzu ya mbere aratashe. No mu Burundi siko turi beza, gishire hejuru bahindure sisiteme barimo barasinyiranira n'aba bantu, kuko dukorera amahera make kandi tugakora n'akazi kenshi. Ibintu sivyo na gato. Ni nayo mpamvu nta butabazi na butonya ariko araronka, bavuze ati bikaramuka vyanse kureba ingene tumwosha atoroka aje mw'ibarabara, kandi akaja mw'ibarabara tegeza aho gitangaza ati uyu mukobwa kugira ataha atakintu atahanye yahisemo gutoroka, yatanze amafaranga menshi muri ofisi. Ayo mafaranga kiyatangagurwa n'umubosi, agishika y'abana ngo ntitumushaka dushaka dusa ngo yarirabura ntawe dukeneye ngo aranuka. Umubosi ngo reka nkusubize iwanyu, nyina na se bafashe amadeni. None bafashe amadeni bisigura yuko bafashe amadeni bisigura yuko aje gukora cyangwa ngo aranuka ngo natahe mugihe batamukeneye. Nibamujane kuri ofisi bamucaguye k'ifoto, bamuhereze ofisi imurondera akandi kazi. Inzu imwe zibiri niyo aba yatanguriyemo, nimba nanuwe n'izo nzu 3 hamabone gutaha. Ivyo bintu ntibibaho, iyi kontra yo kuvuga ngo umukozi namubuze twe ntituri impene. Ukaza wumva ngo abagore benshi bari ino ngo baraturutse ngo baragiye mw'ibarabara ngo ni indaya, ngo ntago ari indaya, n'amasezerano mu Burundi duvayo dusinye tudashikizwa n'ababa baturungitse. Ni ibintu dusezerana bo badashitsa, twe tugashitsa amasezerano bo ntibayashitse. None nzemera gutaha ka kintu ntahanye mvuga ati hariho umugenzi ase kumbwira ingene ndi buje mw'ibarabara, nkatogwa n'umuntu nkagenda nkicari wiwe mu minsi 3 cyangwa ingari imwe ndaronsa akazi, ninagavumburamwo 2 abana bazoba barariye. Nico kumara kucutaha oya ntibasore kuza bavuga ngo batoroka ngo bameze ukundi kuntu, biko biterwa n'aya ma ofisi akundi inyungu nyinshi ntazi gukurikirana abantu. Nibavugane bahana ukuri, bavugane nk'abantu bakuze bose, bamenye tuyu n'umuntu ku muntu, nimba aje gukora mutunganirize, mworohereze nk'uko nawe akorohereza n'umuntu. Ego basa akazi kawe reka gakore, nimba munanira ngo mujane kuri ofisi aje gukora ahandi. Nta gutora umuntu urakubise ntanja, mu Burundi turajya. Ndabashimiye rero, ndabakengurukiye. Reka manza nabwiye ikintu kimwe, uyu muntu amakuru dufise nababwiye yuko ashobora kuba agira atahe. Mwabonye ko amerewe nabi, yishwe n'inzara. Natangiye nshimira ibi biro byamurungitse kuko byashoboye kugira inguvu agaca ataha. Hamwe hogira igihinduka ndagaruka ndababwire, mugabo amakuru dufise nuko ngo yoba sinavyemeza neza yarose byangombwa agana byo gutaha. Mugabo ngombye kubereka yuko abarundi bagowe kandi bagwaye kandi bamerewe nabi, kuko kuja gukora ugatusubira inyuma no kurudakoze birababaje cyane. Kano kantu bakwikora ku mugahinyanyuriramwo, nimba uje muri Arabia bawitanze batagushimye ukaja ahandi
habiri hatatu hane na hatanu bitakuvuyeko ukaguma uhindurirwa inzu bitakuvuyeko vyoba ari vyiza cane kuko nkusha niyumvira none ko atashasha ajahe bica bigenda gute murumva ko bigoye namwe mu vy'ukuri yego tubashimiye rero ndazi ko muri benshi mudukurikira kandi mukunda ibiganiro byacu hano nifashije amajwi y'uwo mushiki wanje nabanje kuyahindura kuko yari igihe yansavye yaseko ngo amajwi yaje hanze ariko arasaba ibi asaba mugabo adahinduye naciye ndahindura kumva z'umutekano wiwe ariko narabwiye ko ibintu byo guhindura amajwi ntabwo ari byiza kuko nimba mugitinya kuvuga ku burenganzira bwanyu n'ubwo nabikoze bizotuma n'abafasha baza barareka kubafasha kuko none kuvuga ngo turarenganwa uku nuku dukeneye ko leta idufasha igaha amategeko bano bantu batusafirisha bikagenda uku nuku aho bugize amakosa mugo ibaza umuntu amaye amajwi agacambira ngo banza ngo yahindure nayahinduye ariko suko bibiza kugenda nturi kuratukana si politike nta muntu ubwiye nabi kuvuga ati uburenganzira bwacu dukeneye ko bugenda uku bugwanire nibisanzwe mutabikoze ariko nta wundi muntu azobakorera reka zo turahindura amajwi nyene namwe ubwanyu urumva bihinduye amajwi ukuntu bavyifashe murakoze ndabashimiye murakoze cyane